Halo abakunzi banje nizeye ko muri aho ko mugorobeje neza. Ubu ni umwanya mwiza wo kubandanya twiga. Mukunde kwiga ni vyiza cane kandi birafasha. Internet ni ikintu caje kidufasha kwiga vyoroshe. Ufise internet urigira hariya na hariya kandi wowe utavuye aho uri mugabo uriko wigana n'abari mu bindi bihugu kandi wowe wicaye aho uri nyene, nimba uri muri chambre yawe, nimba uri muri salon, ahantu hose wicaye mugabo ukaba uriko urakoresha internet. Rero tugume twige ni ibiki bikenewe kugira dushobore gukora trading. Twarize trading ico arico, twarize Binance ico arico, twarize no kuri vyinshi. Nizere ko umuntu ataravyiga ngo abitahure yobaza, utarashobora kubaza nawe aje kuri Facebook, aje kuri page yanje twungurana ubwenge official, agire suivre, hanyuma canke agire follow bivanye n'ururimi telefone yiwe irimwo, akurikirane inyigisho ndagenda atanga. Hanyuma kuri YouTube twungurana ubwenge official, hanyuma akurikirane yandike ace kuri s'abonner, afyonde no canke subscribe bivana na telefone y'ururimi rurimwo, hama akabandanya nkurikirana vyoroshe. N'ubuzima, internet n'ubuzima. Internet niyo suka dusigaye dufise ubu igezweho, nibaza ko ata n'umwe atabizi. Isuka dusigaye dufise ubu yo kurimisha ituma tubaho mu buzima busanzwe ni internet na telefone yawe Android. Hanyuma rero trading twaravyize, twaravuganye, ariko utaratahura kumbaza ni vyiza cane kuko narasizeho nimero yanje ya WhatsApp, washobora kumbaza. Internet idufasha vyinshi cane, vyinshi, ariko muri ivyo harimo trading. Iyo maze imisi ndabigisha. Rero kugira ufite trading, ushobora gukora trading neza, ikintu ca mbere uba ufise ni iki? Nuko ufise ama application atatu. Ngenda yabereke ama application atatu utegerezwa kuba ufise. Utegerezwa kuba ufise application ya mbere yitwa banki yawe ngendanwa. Iyo banki yawe digital ngendanwa niyo iba irimwo ubutunzi bw'iwawe ukoresha muri trading. Ubutunzi, amafaranga y'ubwoko bwose kw'isi abikwa mw'iyo banki yawe digital. N'amahera, ni banki ibika amahera y'ubwoko bwose ashobora gukenerwa kw'isi yose. Turafise banki aha mu Burundi, muga banki dufise ngaha mu Burundi zibikwamwo amafaranga y'amarundi gusa. Ariko turafise iyindi banki digitali ngendanwa ubika amafaranga y'ubwoko bwose butandukanye bwo kw'isi. Amafaranga twese dushobora guhurizako. Amarundi none mu Rwanda uyakoresha canke muri Etats-Unis uyakoresha? Oya. Ariko amafaranga akoreshwa abikwa ngaha muri banki digitale yawe washobora kuyakoresha mu kindi gihugu cose cose ugezemwo. Kandi washobora kuyagwiza, ukagifita menshi uri ngaha wicaye. Kandi urashobora kuyahinduramwo amarundi ukeneye uri ngaha nyene mu Burundi, ukawuhindura amafaranga baguhaye ukayahindura mu marundi vyoroshe cane ukoresheje iyi application nyene. Sawa? Nukuvuga application ya mbere ukeneye ni iyitwa Binance. Ubwa mbere na mbere utegerezwa kuba ufise Binance kugira ushobore gukora trading, kugira ushobore kubika ubutunzi bwawe mu mafaranga atandukanye yose ari kw'isi. Hanyuma apart ya Binance utegerezwa kuba ufise iyindi application yitwa 𝗏𝗏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 𝗏
kuri izi application zacu dukoresha soit nka Gmail canke Binance n'izindi application zose. Iyi ni sécurité internationale, ni sécurité ushirako ku bintu byawe byose bigatuma ata muntu n'umwe ashobora kuguhakinga, ata muntu ashobora kukugira nabi ngo yinjire muri konte yawe ashobore kukwiba. Ntibikunda kubera iyi application ibirimwo. Hanyuma urakenera indi application yitwa 𝗨𝗪𝗪𝗘𝗚. Nzobasigurira mu buryo burambuye 𝗨𝗪𝗪𝗘𝗚 akamaro idufitiye karahambaye cyane. Nzobasigurira mu buryo burambuye.
trading rero z'ubwoko butatu dushobora gukora ngaha nawe ushobora kubabwira. Aho trading réelle zitatu hari iya mbere yitwa future, trading ikorera kuri cryptocurrencies, ariko ni trading irimwo ama leverage, irimwo ico novuga hamwe hamwe harimwo ibintu vy'ibihano. Iyo ugize amakosa kanaka n'amategeko kanaka ya trading igenderako, hagize ikikunanira canke kitagenda neza ushobora guhomba amafaranga yawe, ariko hamwe na hamwe washobora kuyaronka, ariko mu kindi gice washobora kuyabura ukanahomba nayo wamaze kuronka yose. Kubera iki? Bivanye n'aho ukorera. Muri ya banki ya digital haba harimwo isoko le marché iriko amafaranga yose kw'isi yamaze kwemererwa kuja kw'isoko, aho adandarizwa, aho ushobora kuyarangura naho ushobora kudandariza. Muri ico gihe rero urarangura hanyuma ukadandaza. Hariho rero igihe ushobora kugira ibibazo kanaka, ukabona yuko ifaranga waranguye rihava riduga, mugabo ntice riduga. Kubera iki? Demande offre bitariko bigenda kumwe, ugasanga abarondera n'abadandaza biriko birasumbasumbana ukuntu, ugasanga wewe uje kudandaza, ugasanga kudandaza ngo vyaduze udandaza, ugasanga ko byaciye bikoroka. Kubera iki? Ni question demande et offre kuri marché, sivyo? Ni ukuvuga abarangura, abadandaza iyo bazanye ibidandazwa vyinshi bikaba vyinshi kuri marché, ni ukuvuga usanga vyagabanije valeur kubera vyabaye vyinshi. Iyo bibuze abaza kurangura bakaba benshi, demande ikaba niniya, offre ikaba nkeya, abo ni ukuvuga abariko bararondera babaye benshi baca babura ivyo baronka bibakwira. Ugasanga rero biradugije valeur kubera hariho bikeya kuri marché. Bimaze kuduza valeur rero usanga wewe wari waranguye uciye udandaza amahera menshi, ugaca uronka inyungu nyinshi. Umugabo hari igihe uvuga uti ibi bintu ndaja kuronka inyungu kubera naranguye kandi mbona amademande ari menshi, abariko barabirondera ari benshi, sivyo? Ugasanga ahubwo abariko barabirondera baragabanutse, abazana nabo babaye benshi, abaje gushora. Bica bituma rero isoko ihindura isura nkuko wewe wari uvyiteze, hama ugasanga rero urahomvye. Hariho iyindi trading yitwa forex, ikorera ku babloka bafite ibintu baba bararanguye ibidandazwa kanaka, hama ugaca kudandaza, ukadandariza iwabo, hama inyungu ugira uraronka ukazazimurira muri ya banki yawe digital yawe nyene handi nababwiye ubika ubutunzi bw'iwawe, sivyo? Hanyuma rero abo nabo nyene bafite amategeko bagenderako, naho nyene bashobora guhomba canke naho ukunguka. Ariko hari iyindi trading yitwa spot trading. Iyo rero nituma abantu benshi ata kibazo na kimwe bagira kubera iri robotique. Iri robotique kugira uyikore iroroshe cane, nta ruhombo ruba rurimo kubera urangura amapiesi, urangura ibintu ibidandazwa kanaka, hanyuma ukabirangura vyakorotse. Turabigisha ukuntu ushobora kugira analyse du marché, ukanaliza coin yakorotse vraiment, akaba ari urangura. Iyo rero wayiranguye ibiri muri tendance yo kuduga, no kuvuga berekana ko ija kuduga. Iyo rero nta bihano bindi birimwo bivuga ngo bitagenze uko ucuhanwa ngo ucuhomba, oya. Iyo bishitse le marché kubera idasezerana bivanye n'amademande yo offre kuri marché n'ibiko biragenda abiko barasumbasumbana, bishitse kaganya valeur, ibice bija ahantu birindiye kubera niyo kujya waguze stock. Abarangura barabizi, ukarangura impuzu uno munsi utadandazwa ejo ntibora, sivyo? Uno munsi utarose umukiriya uzoronka umukiriya ejo. Ni ukuvuga ibi bidandazwa iyo bikorotse kuri marché waranguye hanyuma kaganya valeur, ntudandazwa uwo munsi ushurindira uzodandaza ejo vyaduze, sivyo? Nta ruhombo rubamwo, njise gusa kurindira hanyuma ugasuka udandaza vya bintu vyawe, nta ruhombo wigera ugira. Ubikora imisi yose, udandazwa kwa misi yose, wadandaza hanyuma ukarangura ukadandaza, ukarangura ukadandaza. Mugabo rero ivyo navyo bikoresha iki? Ubituma royal quantitative. Royal quantitative rero nzogenda yobwira akamaro kayo,
ingene ikora, ingene imeze, icyo isumba izindi, nyine mumenye yuko dufise trading ufise ubuzima. Uzi trading, uzi ubuzima kabisa. Trading ni ikintu kibeshejeho isi kandi kiganje isi. Ni ukuvuga isi yose igizwe na trading, cyane ahanini ni trading. Kugura no kugurisha, kugura no kugurisha. Plus ugira ama operation menshi yo kugura, plus unguka inyungu nyinshi ku munsi. Mu kwinjira kugura no kugurisha ubikora isaha yose ushakiye. Ushobora kuba uvuye ku kazi kawe ku mugoroba ugashika ukarangura hamwe ukadandaza, inyungu zikazirinjiye. Zikaba zinjiye muri ya banki yawe digitale, ibanki yawe ngendanwa, ibanki yawe yitwa Binance. Umwanya wose ushakiye utora amafaranga yawe ukayahinduramwo ayo ushaka. Sivyo? Amafaranga yose ushaka urayahinduramwo amarundi. Amafaranga yose ari muri ya banki ya digitale yose birashoboka ko abamwe ari yose ashoboka. Niyo banki 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗓𝗖 ni ukuvuga ni banki itunze amafaranga menshi abaho ku isi. Ni banki ushobora kubikamo ubutunzi bwawe uko bungana kose. Ni banki irimwo isoko ugura ukagurisha, ugura ukagurisha wibereye aho wicaye atanamwe wigeze uvaho. Rero tugenda twiga mpaka mwese abankurikirana, ababikunda, abona ko internet na telefone yabo byababera isuka na biro yabo batebe batahure. Udatahura nawe azombaza, mbona urugero adatahura ko hamaze umufasha bizogenda neza kandi mwarahezagiwe mu ndagiye mukurikirana.